Ikaze kuri we tugiye kubana muri iki kiganiro. Nkuko mwabidusabye muri benshi, mwashatse andi mazina y'abana b'abahungu ane ajanye ushobora kwita umwana wawe agezweho, amazina meza afise n'igisobanuro. Uyu munsi rero twongeye kugukorera urundi rutonde rw'amazina 10 ajanye ushobora kwita umwana wawe w'umuhungu, amazina meza cyane. Ico usabwa rero ni iki? Raba yuko wakoze subscribe ni muri mushasha, hanyuma udufyonde like uri kuraba ikiganiro, nimba ari zino ukunze utwandikire muri commentaire cyangwa udushiye udutima, uzobugize neza. Kuri wowe ubikoze uri w'agaciro. Reka dutangure n'uru rutonde. Ku mwanya w'10 turasanga izina bita Ganza Kai Thibaut Nevan. Ganza Kai Thibaut Nevan. Ganza ni izina ry'ikirundi, Kai ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Egiputa canke muri Egypt. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwatoranijwe. Nayo Thibaut ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bufaransa. Iri zina rikaba risobanuye ngo uw'umutima ukomeye canke uwufise umwete. Hanyuma Nevan ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Irlande. Iri zina rikaba risobanuye ngo umutagatifu muto. Ganza Kai Thibaut Nevan. Ku mwanya w'9 turasanga izina bita Nzima Aksa Mackenzie Nathan. Nzima Aksa Mackenzie Nathan. Nzima ni izina ry'ikirundi, Aksa ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Barabu. Iri zina rikaba risobanuye ngo ukumvikana canke ukunda amahoro. Naho Mackenzie ni izina ry'abana b'abahungu ushobora guhana umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba rikomoka muri Scotland. Iri zina rikaba risobanuye ngo ubereye ijisho. Nayo Nathan ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo impano iturutse ku Mana. Nzima Aksa Mackenzie Nathan. Ku mwanya w'8 turasanga izina bita Ngabonziza Arto Kodigian. Ngabonziza Arto Kodigian. Ngabonziza ni izina ry'ikirundi, Arto ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Finland. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunyacubahiro. Nayo Kodi ni izina ry'abana b'abahungu ushobora guhana umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba rikomoka muri Irlande. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwufasha. Nayo Gian ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka muri Italia. Iri zina rikaba risobanuye ngo Imana ni nyembabazi. Ngabonziza Arto Kodigian. Ku mwanya w'7 turasanga izina bita Iratabara Carlo Kelan Jaiden. Iratabara Carlo Kelan Jaiden. Iratabara ni izina ry'ikirundi, Carlo ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Budagi. Iri zina rikaba risobanuye ngo umugabo ubohotse. Nayo Kelan ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka muri Irlande. Iri zina rikaba risobanuye ngo uworoshe muto. Nayo Jaiden ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Baheburayo. Iri zina rikaba risobanuye ngo ubunyuzwe. Iratabara Carlo Kelan Jaiden. Ku mwanya wa 6 turasanga izina bita Nkomezi Calix Dex Merik. Nkomezi Calix Dex Merik. Nkomezi ni izina ry'ikirundi, Calix ni izina ry'abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu Bugiriki. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuhungu mwiza cyane. Nayo Dex ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Baratini. Iri zina rikaba risobanuye ngo umunyabwenge. Hanyuma Merik ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bwongereza bwa kera. Iri zina rikaba risobanuye ngo inkomezi. Nkomezi Calix Dex Merik. Ku mwanya wa 5 turasanga izina bita Mpano Otistoline Santino. Mpano Otistoline Santino. Mpano ni izina ry'ikirundi, Otis ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bagiriki. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwutega amatwi. Nayo Torin ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka muri Irlande. Iri zina rikaba risobanuye ngo umuyobozi canke rishobora no gusobanura ngo nyagasani. Nayo Santino ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka muri Italia. Iri zina rikaba risobanuye ngo umweranda muto. Mpano Otistoline Santino. Ku mwanya wa 4 turasanga izina bita Arakaza Verdan Gavri Edric. Arakaza Verdan Gavri Edric.
Arakaza ni izina ry'ikirundi. Vardan ni izina ry'abana b'abahungu, iri zina rikaba rikomoka mu bahindu, iri zina rikaba risobanuye ngo umugisha. Nayo Gavri ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu baheburayo, iri zina rikaba risobanuye ngo Imana n'inkomezi zanje. Nayo Edric ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bwongereza bwa kera, iri zina rikaba risobanuye ngo umuyobozi, iri zina rishobora no gusobanura ngo umwami. Nkwibutse wowe nimba uri mushasha urabe yuko wadufyonde subscribe, urabe yuko dufyonde like nimba ugejeje ikiganiro hano hantu uzoba uri uw'agaciro kuri twebwe. Reka tubandanye n'urutonde rw'amazina ane ajanye y'abana b'abahungu agezweho uyu mwaka. Ku mwanya wa gatatu turahasanga izina Sangwa Asha Edin Cruz. Sangwa Asha Edin Cruz. Sangwa ni izina ry'ikirundi, Asha ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu baheburayo, iri zina rikaba risobanuye ngo uw'umugisha. Nayo Edin ni izina ry'abana b'abahungu naryo nyene rikomoka mu baheburayo, iri zina rikaba risobanuye ngo umugisha canke uw'umugisha nyene. Hanyuma Cruz ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka muri Irande, iri zina rikaba risobanuye ngo uw'umutima ukomeye. Sangwa Asha Edin Cruz. Ku mwanya wa kabiri tuja kurangiza uru rutonde rw'aya mazina turasanga izina bita Mutima Wesley Gadiel Rika. Mutima Wesley Gadiel Rika. Mutima ni izina ry'ikirundi, Wesley ni izina ry'abana b'abahungu, iri zina rikaba rikomoka mu Barabu, iri zina rikaba risobanuye ngo umutsinzi. Nayo Gadiel ni izina ry'abana b'abahungu, iri zina rikaba rikomoka mu baheburayo, iri zina rikaba risobanuye ngo Imana niyo mahirwe yanje. Nayo Rika ni izina ry'abana b'abahungu, iri zina rikaba rikomoka mu Budagi, iri zina rikaba risobanuye ngo umutunzi. Mutima Wesley Gadiel Rika. Ku mwanya wa mbere turahasanga izina bita Irakiza Kento Nevan Zanda. Irakiza Kento Nevan Zanda. Irakiza ni izina ry'ikirundi, Kento ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Buyapani, iri zina rikaba risobanuye ngo amahoro. Nayo Nevan ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka muri Irlande, iri zina rikaba risobanuye ngo umutagatifu muto. Nayo Zanda ni izina ry'abana b'abahungu rikomoka mu Bagiriki, iri zina rikaba risobanuye ngo uwurinda abantu canke uwurengera abantu. Irakiza Kento Nevan Zanda. Mwakoze mwebwe mwashoboye kubana natwe, komeza mudushigikira, ibyo tugeze kuri mwe tubikesha. Reka duhure mu video akurikira, murakoze cyane.